Ndatanze mwiriwe namwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimira wowe wese maze gukora subscribe nawe wama wagize uruhara gukora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bari. No munsi ndafise ubutumwa sinkeneye kurambira abantu cyangwa ndabarandire. Ndafise ubutumwa nkeneye kurungika ku banyarwanda bagenzi bacu. Hari abanyarwanda bamwe b'ibitandero. Buno butumwa ndabuhera ku banyarwanda ariko ndaza kongera ngaruke ni mu Burundi. Hamwe abanyarwanda bamwe b'ibitandero sinzi yuko mu gihugu nk'abategetsi bamwe baba bazi. Ibyo ndabivuze ko koberike. Nimba babazi nabo bakaba bashigikira. Barafise ikibazo kandi bafitiye ubwoba bwinshi cyane. Mucamutangura kwibaza ati none abantu b'ibitandero ugomba ubwiye ko ni bande? Hari umuhungu bita ngo ni Jesus Bizo wa Mipango. Iki kivuguvugu. Uno mutipe sinzi ko drogue anywa, sinzi ko ibiyobyabwenge, nimba ari ibiyobyabwenge navyo yobanywa. Azara bipunguze kuko niya bibandanye bizomugira ingaruka mbi. Kubera ko mvuze uko. Murazi yuko umutananigwa Landry Promoter baheruka gukorana video na Bface on the floor. Iyo video igaterwa mu gwinshi bivanye n'amajambo Bface on the floor yavuze. Amajambo yavuze byo kuvuga ko abanyarwanda bose ari imbwa. Uwo mugesera ngo Jesus Bizo wa Mipango iki kirogorogo cyagiye kwishura kuri rya video kitarayumviriza. Njyana umuntu yabakoze kagahimba. Hari abantu b'abanyaruka kugumuka n'ivyo nkunda kuvuga kizire umvise video kumva tujya jambo twambaye utangura ukacutugira ko wowe uri umuntu w'imbwa n'ubu uri mu YouTube amfete wowe ntubukuye no gukora subscribe ku machine kuko wowe ntuzi kumviriza iganiro ngo kimare ngo wumvirize ivyo bintu byariko biraje. Urya Jesus Bizo wa Mipango kwiza nuno munsi ntarasaba imbabazi bwana shima yuko atabwenga afise. Bface on the floor biya bintu yabivuze ariko asigurira abantu ku muntu yariko avuga abanyarwanda nabi, avuga yuko abanyarwanda bose ari imbwa. Umuntu yakaseye kajya ka video ashakarungikira Jesus Bizo wa Mipango yigeze amurungikira link ati genda wiyumvirire nawe nyine hanini kirofa. Kandi nawe mu gihe uri umufana wa Jesus Bizo wa Mipango avuga amajambo nkajya atajambo na rimwe ry'ubwenge ashobora kuvuga, nawe uri n'ikirofa, uri umuntu w'imbwa n'ubundi. Arumva jewe ndashima kuba subscribers mfise nta bantu b'imbwa barimo, ivyo ndabishima cyane. Jesus Bizo wa Mipango iyo bari umuntu w'umu content creator yemera ntiyari kuca afata kajya kantu ngo agapostinge kujya nyine ngo avugire ko amajambo aje gutuka Bface on the floor. Bface on the floor n'umuririmbyi akomeye cyane mu gihugu cyo mu Burundi eka no mu Rwanda eka mbe no mu karere. Bface on the floor aramaze kumenyekana cyane. Were Jesus Bizo wa Mipango kuca wifatira Bface on the floor muri bujya buryo. Bface on the floor uribagira yuko yigeze kuba akubita abarapere bose mu Rwanda muri pubere. Nibaza ngo yarabihevye bijya no barashari navyo. Kurazi mu Kirundi yavuga ati yakamanye ntigata. Ngo mada kubwira ijambo rimwe wowe nimba uri umukunzi wa Jesus Bizo wa Mipango canke uri umukunzi wa Bface on the floor canke umuziki ndundi na nyarwanda. Bface on the floor uno Musa avuze ati nkeneye ndabatuke mu Rwanda yohera kuri president muri flow ziwiwe mpaka ku muhererezi w'igihugu. Umwana avutse uno munsi nivyo mpahenda avuga cyo mpahenda ndabasigurira yoshobora kubahera kuwa mbere guhera kuri president agashika ku muhererezi w'igihugu. Ariko Bface on the floor turazi yuko ari umwana w'indero, ivyo ntavyo yoshobora gukora kandi ntashobora kwishura umuntu nkujya kuko ujya nta bwenge afise. Niyo mpamvu atana umwanya yabihaye. Arumva nawe nyene hariho nabandi bameze nka Jesus Bizo wa Mipango mu Burundi naho nyene barahari, usanga bakunda kurekura amajambo batiyumviriye. Nawe nyene tubagarukeko muri bagira yuko wihenze ukavuga nabi umunyarwanda biranyaruka kumenyekana, kandi uvuze nabi umurundi w'umunyarwanda biranyaruka kumenyekana. Iyi miziki y'abano bastari ifise isoko mu bihugu bibiri gusa. Yaba umusitari wo mu Rwanda n'umusitari wo mu Burundi bafise isoko mu bihugu ibiri gusa.
ivyo nyene u Rwanda n'u Burundi. Imiziki yo mu Burundi no mu Rwanda, umuziki wo mu Rwanda ugiye kure nturenga igoma, naho nyene uvuzwa n'abanyarwanda bariyo, abanyamurenge. Urumva? Dufate muri Kivu nturenga hariya. Umurundi uvuga umuziki wo mu Burundi uvugizwe cyane nturenga ahantu hari abarundi. Urumva? Nimba ari Uvira no muri Kivu nta handi urenga. Ushitse muri capital utwayewe no mu Burundi nyene bari ko rawuvuza. Kurantaho. Ziramutswe zumviriza n'abandi nk'abakongomani canke abagande. Nuko bazi bafise mu tujambo duto bumvamo. Nabo si bose ivyo nibice nka kimwe kwijana. Muriko munaho. Abandi banavyumva nabo bahabangaho Kigoma. Tuza tugira ya majambo tuvuze. Nimba ukeneye gukora content simpaka ngo uzokwamutuka. Kijya girova bizo wa mipango kirafise ingeso zo kwama gitukana. Kikuriya n'ibiti bituri. Ndagifite ubwoba bwinshi n'agahinda. Ati kubera iki? Ntushobora kwama uhohera ku bantu bose bafise akamaro mu gihugu. Urahoha ugahohera kuri president tukakwikausha. Ugahohera ku bashinga amateka tukakwikausha. Ugahohera kuri buri muntu wari wese tukakwikausha. Ariko rero hari umunsi igisenge kizokugwa ko nshuti yanje. Igisenge cy'ijuru kigugweko. Hamwe uzokwishuza ati mbega ibi bintu bimbaye ko nibiki. Usange uhahora tambo muziki wivugirije. Ibyo biba kuri bake. Sangwa hahora umuriro wiyakirije ukubana mwinshi. Uriko nagera. Ugomba rero ga nshuti yanje uva ibuzimu ukaza ibuntu. Kuko leta y'u Burundi ntikinata ku bantu nka bamwebwe. Urumva? Ibyo nibanga amahenda kwibira byagusa. Leta y'u Burundi ntikinata ku bantu nka bamwebwe bashobora kugutora nka kujya batoza igitumbura bakayitoza agati bakagira kuno. Bikaba birarangiye. Ivyo ndibaza nawe urabizi. Ikindi naco ngomba nohereze ku banyarwanda bamwe b'imbere mu nzego. Nimba bo bazi yuko bafise umuntu umutandero nka Bizo wa mipango. Kwiza sinzo uzina gukuntu bamwita. Nimba aho hari abantu bagenda ngaha bakamutera inteke bakamusutena. Bari kuba muhenda cyane. Kandi nimba yo babaye muri ico gihugu bazi ibintu akora batamusutena. Bagende bamuhenure. Batamuhanuye temugasho. Kuko abantu nk'abajya mu Burundi twege ntabo dutunga. Bajya ntabo dutunga, twege ntidutunga ibihumbwa. Ntidutunga ibihumbwa turagosora ibihumbwa byose tugata ku ruhande hagasigara imbuto nziza. Bizo wa mipango bazoba ba influencer batende bananirwe mu Burundi bagaruke gutukana mu gihugu hagati. Kuko akamenyero mu Kirundi tuvuga akamenyero kishi inkware ku muhingo. Bazomenyera bamenyere mu nyuma basange bamizi bitamirika. Hajyaga ngwe bavuga ngo inkona y'ugwara rurerure yimenye inda. Niko babivuga. Hari umunsi uzokwimena inda. Iyo ni manuro ndaguhaye yagusa. Nimba uri mu Burundi ushigikiye Bizo wa mipango. Uzosanga aramaze kwandura izo ngeso ziwe zo gutukana. Usange amajambo avugo yavugiye muri public bace bagufyeta. Nimba uri umunyarwanda ugomba kwigana Bizo wa mipango. Urakumbura utenyenya burya umwe wese araza aho yahonyoye. Zohava usanga honyoye kuri trap udashobora kwiteguramo. Nivyo. Bwari ubwo butumwa nari nkene ndungikire amfite abarundi n'abanyarwanda. Ibintu byo gutukana ku marezo social ntaho bishika ntibyubaka. Bizo wa mipango ico no gusaba. Bface on the floor arakurengeye. Saba imbabazi kuri social media nkuko washize kama video yawe. Twega abarundi turi free kuguha imbabazi. Ariko nimba utazosaba imbabazi bizokuraba. Hariho umunsi uzorenga umupaka. Uzorenga umupaka ntuzokwama wugarana iyo nyene. Hariho umunsi kizogusendeza kigute mu vyara vy'inkona zizoba zikuriye.
urumva. Ama reka nshimire cyane wewe wese wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika kumera. Ndabakunda cyane. Imana ibandanye ibazigama aho muherereye hose. Abari mu bihugu bitandukanye, South Africa, Zambia, Malawi, Mozambique, Burundi, Kenya, Uganda, n'ahandi henshi nyuma Afrika, Asia, Amerika na Europe. Mwese ndabakunda cyane. Mubandaye mugira ibihe byiza, muzigamwa. Imana ibandanye ibaha ivyo mukeneye. Bye sharp, thank you so much. Drop your comment. Kiganiro wacakiriye gute? Ndabakunda cyane. Bye.